Jani. Uri mu byiyumviro. Ni birebire. Mbega mabuja ni hari? Ni mama si hari. Sawa, aho ni sawa katari hari. None jereke nagomba kubaza. Wewe unemuki? Naguhemuki? Gute? Urasi ko jewe naguhaye impuzu yanje? Urabyibuka ko naguhaye impuzu yanje? Ukagenda uyambaye? Mama wawe yabimenye gute? Mama yabimenye. Mama wawe yamaze kubimenya? N'ubu yampaye indwi. Indwi imwe? Niyo yampaye. Kubera ubwa mbere yarambagije. Ndamuhakaniye. None ubu wenyine yamaze kubimenya. Kwiki wamemukiye? Ubu najeni nareka akazi ngaha nzojaye. Ganye. Ujye ukamvuga n'ibyo? Nibyo. Yamaze kubimenya neza na neza. Yamaye indwi bitarenze. Azobona amaze gukinyuka nabi. Yakubwiye ko yamenye yuko wambaye impuzu yawe. Je nakubonye kuri umugabo umuntu akuze uyubashe. Jesanze ko memukira gute? Kaho nawe navyo yarazi. Yabimenye gute ndi ubabimubwiye? Basi nyambatari wawe mubwiye uraraba mu bagenzi bawe rero. Uraraba mu bagenzi bawe ko atangiye agirira. Atabyo yamubwiye yabimenye gute? Kandi arayimbwira n'impuzu nyene wagiye wambaye neza na neza. Tumenya kari bwacu. Mu bagenzi bawe hari munyarya uraraba neza. Jenga ndabikubwiye ndiko ndagenda. Ngiriza wowe nimutekane. Icyo wowe ndaza kuvugana na mama ntagura. Mama wawe uko ameze? Wowe nakubwiye nigende utekane ndakubwiye. Mugabo umenye yuko jewe ntaguhemukiye kandi ntaje nabwiye mama. Gusa biramaye ikingo. Uraraba mu bagenzi bawe? Atari wowe bimubwiye nyoko wawe. Uraraba mu bagenzi bawe harimo injyana. Ndabikubwiye. Ejo jo kagenda ugasanga nakinjiye nigiriye. Yesi mvuga gusema. Kanya urakoze. Yego. Aburesha. Eko bwe kabisa. None, come on. Isigura yuko. Oya. Camille ashobora kuba ari njyanye. I can't believe it. Ubyemera utabyemera Camille utangiye guhemuka. Umurinda w'uno musutangwa utanyizera. Umbwire basi ntuzosubire kumbwira ikintu cyabara kimwe. Sivyo? Utanguye guhemuka. Kino guhemukira gute bifashe iki? Mbwira ngizo kuri. Mama yomenya gute yuko jewe natije uwo muzamu wacu. Neje vinda bimenye gute? Mbahagi wanyu. Ndazi bibaho byose. Wibageye ko ari umwe rudende nayubwiye. Je ndavyibuka ko ari ubwiye. Neje n'umuzamu wacu turavugana. Ndakubajije mama yabimenye gute? Je sinzi bro. Nimba baramuteroje akavuga ibyo avuga. Hemba yaragiye akajya mu kaboregwe. Umvirize ibyabaye byose ukuntu bamubaje byose ndabizi barabimbwiye. Ujya mu yarabimbwiye urumva? Biboneka yuko hariho umuntu uko mama yatati ujya mu zamu. N'umuntu nabimbwiye kandi umuntu nta wundi muntu ashobora kumubwira atari jewe. Nubahorejewe. Nta wundi ukorejewe. Sivyo? Umvirize Camille yumvirize. Ikiza rumfitiye kirazo n'umvirize. Sivyo? Ngira kwiga ikintu. Ubundi abunda abona n'uhagaze. Kandi ujya kwigira incabwenge cyane. Ntuzo wigira incabwenge cyane. Urumva? Ntugira incabwenge cyane kuri jewe. Jamwe urambagira incabwenge. Uno musi urambabaje. Nimba wumva neza yuko amabanga yose umaze kumbitsa. Nocyagira nkashamene iryo rimwe ringana uko atacyo rivuze. Jamwe amabanga yose umaze kumbitsa uzingena ngana. Nimumira. Uno musi umbwire ko iriya ariko nari kujya kumena kweli. Camille ndakubonye ntumbonye. Numbonye kandi bana yugira incabwenge nta wundi muntu ashobora kuba arabibwiye mama atari wowe nta wundi kandi ibyo ntubiharire ntubigire ko washavuye kunsumbye oya bane vuga ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka nibi ukugurangirira
mugabe cyo womenya cyo inzira y'umubeshi ni ngufi bana bigira amayeri bana bigira sungura bana bigira urukwavu hari umunsi uzofatwa umunsi ntazizino none nkubase udahindutse kuguhemukira nawe kubyungukira mwiki nibyo je bimbabaza niyo mpamvu kwe kumva ko je nta kintu kimwe nigeze mvuga cyambere je ushaka ko ndi umwana je ndi umwana trust me bro I can't trust you buti ninde mundi yabibwe mama je nico kintu tuguye kwiga ngo je nawe twige tumenye byagenze gute byaciye kuko hajya erega ibanga rimaze kubiga babiri hashobora kuja mu wa gatatu kuko nimba wowe uyu wa gatatu bavuye muri abo babiri nyene naho wowe nyene umubazo ujya mukozi akubwiza uko atawundi muntu yigeze yibwira inyuma ya jewe ujya mukozi naho ari umunyarusaku mugabo n'umugumya banga nubo nashobora kubona ibyo bisigura ko umwizera toka geze wajami toka geze wajami po Jamil, urambaje mu buzima sinari kushaka kumva amagambo nk'aya. Niyo mukobwa niwe yaraguhaye ikibazo Sonia sinzi. Jamil, ushaka nk'iki? Njye maze no kuru. Umunsi wese uko mvuze bituzana Sonia. Uko mvuze ukazana Sonia. Uriya mukobwa w'umutaro yaguhaye iki? Bigeze nawe none usuzuguza, ukasuzuga imbere y'abantu bose mu cyaro kweli. Biri mani njye ukangira imuzi imbere y'abantu y'abanyacyaro nk'abari. Nindeba ukankura hasi ukagita ku kirenge. Ubona ubundi ndi umukobwa umeze gute. Kurya ushaka kunsuzuguza bigeze aho ngaho. Birakabije. Rero bigeze n'umwanya ndabishyize. Uko umbwira ukambwira basi icyo utekereza ku mutima wawe gukeye. Hari ikintu ntakora. Ni iki ntakora kugira ngo nkore ku rukundo rufite. Biranyobera. Bigeze kuri level yo kujya gukundana n'umukobwa wo mu cyaro. Birenze kuri ibyo noneho birwabwa ko baba babarozi. Nawe ari n'umurozi. Nta n'ikinangaje avuga ni n'umurozi yarakuroze. Stop. Kisra. Nusubire kandi kuvuga ijambo nk'iryo. Nusubire kuvuga ijambo nk'iryo. Umurozi yakurogeye. Yakurogeye. Aushaka gutirira umuntu utazi yakurogeye. Niba ushaka kugira tumvikana nisubire kandi kuvuga ko dusomye ari umuzi nisubire kandi kuvuga ikintu n'icyo Jamil ndarushe Jamil Jamil ataze kundeba nawe ucumpera ya ubu ahubwo kubera ko Jema mfise inshingano nyinshi nkora urumva mfise ibintu byinshi abayikaraye nkurikiza aho dushane imigambi myinshi rero ndonka kanya ari uko nawe amaye akanya anezera akamubwira ati bantu no munsi raburuhuka nawe watomboreye kujya ubura n'iminota 5 yo kuza kundamutsa kwere erega uharu iminota 5 cyora nanje urugendo mfata mva hari bucyumva nda kubarabira ariko ni harehare murumenga nako none mbese kmenga yarahindutse cyane kamika nanisha kukuba ariko nanisha kukubaza Jamili kuna murongo wa telefone telefone nigeze yitaba sinzi kibaza ahantu kiri naramuze ku telefone hari sanga sangapi wewe reka nundagerageza ku telefone niyitaba n'ukuri sinzi kibazo yo yarahuye naco yabaye iki Jamili ndamukunda cyane ahamba numva nkameze neza kuba gusa basi kese basi yitwa niyo telefone basi nkumva n'ukuntu amerewe numva ndarondera nkamubura ngiyo maze amasabira 3 navugana nawe mba numva nawe nyine urabizi urukundo kuno warumeze nisha kubaza ni telefone yiwe yagize ikihe kibazo basi yaba yarayiteye basi ho niyo narengana ariko iracamwo ntiyitaba nisha arumbwira ukuntu bimeze nkawe nk'umuntu nyine muri hafi Sonia Jamil nta kibazo afise telefone weje irengana umunsi wose turakumva sivyo ubuzima bwanje ndanka kuba indyarya ndanka guhishirikiye ariko kandi urababarira nshobora kuba no guha inyishu ushaka ariko zikakubabariza umutima aho umva ndababaye sindamuronka urazi ko ndamukunda cyane ariko kuba ntamuronka
ivyo biratuma umutima wanje udatuje. ariko reka ndakubwira ukuri sivyo hariho umwanya uzomuronka n'umwanya utazomuronka kubera ko afise umukunzi. Umukunzi? Ndibaza umukunzi uvuga ni jewe? Umukunzi? Sonia, wewe umeze nk'umupira mu kibuga ukoreshwa mu gukina kugira ngo unezereze abantu, ariko waje kuronderwa hariho umukobwa wamaranye imyaka igera kuri oya ivyo nubimbwire, ivyo uvuga ni biki? wowe umeze nk'umupira mu kibuga uri gukoreshwa kugira ngo ukinishwe. Niyo mpamvu nakubwiye ati ivyo nza kukubwira bishobora kukubabaza, ariko niko kuri kose. Jamili ntabwo agukunda. Jamili yarakwipfuje kubera ko wamukoreye iciza, ariko umukobwa akunda ariho kandi afise amafaranga menshi pe, bahuje vyose. Niyo mpamvu rimwe rimwe umubura abari kumwe nawe abatifuza yuko hava umurondera muri bari kumwe usanga uramwona. Nigeze nibikunda ukuntu yaja ambwira yuko ankunda ndumukobwa mwiza, yabise undi mukobwa akunda. Abahungu niko tumeze, nubwo twohura ubu nyene ngaha nakubwiye ko nagufiriye ukacumbaza ati wamfiriye igari kandi atana 5 minutes heze ndakubona. Ivyo ntibigukange, amajambo ubwirwa ntagukange, ahubwo uratohoza. Sinda bitahura ukuri ndaguhaye nuko Jamili ntabwo agukunda pe, ico gishire mu mutwe. Sinje kugera ngo mwaho muvane, ariko ndakubwije ukuri wane n'umuntu munsi. Sinda bitahura navyo no kumva ngo rafise undi mukobwa mu muji bakundana. Uko kuri Sonia, uko kuri wanashima n'izina ry'uwo mukobwa yitwa Kisra. Kisra? Yeah. Ivyo nibikunda navyo no kwizera. Okay, nimba nkumaga utanyizera kugira ngo umbaze ndaguha inyishu utizera, simbona ko hari impamvu yo kumpamagara rero. Samir, urakoze kumbwira ukuri, urakoze cyane. Uno munsi no nahuye yuko Jamili ari undi muntu, numva mbabaye cyane. Pole. Gusa ibyo turaze tuvyibagire. Sino munsi mbari ko ntazaranye na Jamili ushikije yanze nta no tuze to kumpaye ingezo zose nziza kandi uzoyibana haje. Ishamazi yanaheze. Ese nico mvuga. Okay, by the way je kani nisoze ndibaza nta kindi gihari kugira ngo nta bitaza kunteranya, kandi ibi nakubwiye ubigira ibanga. Tazama ko naje ngaha nkakubwira ukuri kwiwe gusa ngo uratwonone umubano wanyu. Ndabikoze nk'umwana w'umuntu kugira ngo ubane n'umuntu muti gusa nozoca ugenda uvuga ngo Kamili yarajambwira ibi nibi. Ayo gusabye. Biragoye kwakira, gusa nyine urakoze cyane. Nukunda gushimira. Urakoze kumbwira ukuri ntarinzi. Okay. Urakoze.